ku byabaye Ntega Marangara mu gihumbi kimwe n'amajana 1988 jewe sinari umusirikare tumubwire ngo mpava mvuga byinshi ku gisirikare kuko sinari bwacinjire mugabo habuzwe byinshi ku gisirikare ndaza kugira bike nzi kandi kiri naco simvukayo jewe mvuka mu ikomine yahora ari Rusaka ubu ni Nyabihanga turi mu Nyabihanga muri Mwaro buri n'Igitega murumva ni kure yaho ariko bimwe nk'umuntu yari mu ishuri nari mu ishuri ku ishure ahi Bujumbura mu ndara yitwa Nirisengagara yahora ari Ecole Normale de l'État niho natanga mu mwaka w'indwi kuva 1982 nangeze mu mwaka w'11 tuhejeje tuza twumva ibintu byabaye Ntega Marangara ndi mu ikonje twari mu kiruhuko mugabo imbere yaho nagomba ndababwire dusangire gatoyi n'abavuze ico bita les signes précurseurs kuko nico gikomeye turaba umuzi ko mu intervention yavuzwe umuhutu ariko aravuga urumva ico avuga umututsi kumva ico avuga muga kugira dukize canke tumenye ukuri nibaza yuko les signes précurseurs kujya mwakivuze muti abari mu ndaro hari hifashe gute kuri Sengagara mu 87 nego mpeze mwaka w'10 twarabonye ibimenyetso by'abanyeshuri baja hamwe bakagira ibintu byo gushaka kugumuka kugira ibintu by'amagreve byari bikaze mu mashuri yisumbuye ico gihe twebwe bamwe batagira influence kumbure mu banyapolitike canke biva handi nari no mu bantu barongoye abandi hejuru twarabyankirijemwo kuko uri mu mwaka w'10 wagira uti bagize greve jewe nunguka mwiki ushika naho bahakwa kudukubita ngo murabahemo mugabo hari hinyegeje inyuma ikintu ubona yuko hariho manipulation y'ugwaruka kandi iyo vyava hari igituma hariho mareze mu gihugu igacishikira rero ugwaruka ku buryo rero vyagiye ukaza buva ya wundi mashuri hari aho vyakunze bakamenagura ibintu bikava ku ntandaro ivy'ukurya babagaburiye nabi ngo babagaburiye bikeyi mugakumbure muhira hariho n'utabironka mugabo rero kubera bakabuye ukazusanga hariko hari ibintu vy'imigumuko kuri yene rero ayo yari Sengagara twabiburije mu biramba ibintu bipfuvye mugabo tugize mu 11 mwaka tuhejeje niho twaza twumva ibintu byabaye Ntega Marangara tu mwikonje tugarutse hariho bagenzi bacu abanyeshuri bava Ntega Marangara cyane iri mu Kirundo yari Ntega batagarutse kisha turabaza tuti hari uwitwa Polepole bamutazira Polepole tuti yagiye he Munyakirembo tuti Polepole yagiye umuntu akunditse kuri yene yadutera inkuru akavuza ingoma yari imbere mu bintu byinshi turamurondera turamubura ushika n'ubu ntiyagabutse sinzi ko akiriho ngo ari mugeze muri Canada Imana ishimwe ko akiriho urumva yari yatubaje gose kumva umuntu twari dusanzwe tuzi yadutera inkuru iyo yagiye rero Ntega Marangara ibaye twebwe aho twari bace bavuga bati 72 yadukoze ko mu ntara yacu aho twari bace bagira ati ni 72 igarutse turatwumva ijambo ry'ihumure ku radio mugabo bati bavuze bose ngo bahumure ico gihe president yaravuze yari Buyoya ijambo ry'ihumure bati muhumure aho muri mwese abandi basigaye barahumuye mugo umva aho inganda zari zatikiye kari kabaye hari Ntega Marangara rero iki ko bavuze abasoda havuze intervention y'abasoda n'umusirikare sinoreka kugenda kuri kico mvutse igisirikare cico muri ico gihe je naciye ninjira mu gisirikare mu 1989 umwaka umwe Ntega Marangara yabaye
mugasi ninjiye kubera habaye ubwicanyi muri Ntegamaranga, ninjiye kubera imvuzi wanje ntobabwira mugana nkunda kwigisha ko ndigisha mu makaminuza. Igisirikare ntigishobora kuja ahantu kidatumwe ko kandi atacabaye. Nta na hamwe bavuze bose yuko igisirikare cagiye gitangura kwica abantu, kandi no kugenda kwica abantu sinibaza yuko hari watanze itegeko yuko atigenda mwici. Kenshi usanga bavuze bati genda mwenterevene, hagaca habaho abantu barenga amategeko, canke hagize umutegetsi yavuze ati genda mwica abantu, uwo mutegetsi yobibazwa. Musanzwe igisirikare uko ndakizi, uko ndabizi, uko tuciga, bavuga bati genda mukingire abantu abene igihugu n'ivyabo byose. Murabe muje hagati bagiye gutemana, bagiye kugira ibiki mu bibake mubabuze. Mugabo uko gene byagenze numvise yuko bisha abantu bakakoresha amabayonete, bagakoresha iki ingoho. Ivyo ni bibi cyane mu gihe byabaye, ngira abo babirongoye muri ico gihe nimba bakiriho murashobora kurondera amazina biranditswe. Uwatwara ibatayo bari 4e batayo komando y'Ingozi muri ico gihe bariho, hariho abategetsi bariho ba gouverneur, hariho n'abandi barashobora kubaha intumbero bakavuga intervention bagize ukugene yakozwe. Ntibavuge bati abasirikare biraye mu banyagihugu bica gutyo aveuglement, babino kwitaye yuko ari detuerie selective, bigenze uko yoba ari ngorane. Numvise ahandi naho bavuga bati abatutsi baravuga bati baratumaze baradutema barakasha imipanga. Abahutu bati hariho inyigisho z'imbere y'igihe. Urumva rero ibintu bene ivyo bitanguye muri societe, kuba hakaba bamwe bamenya amajambo n'integuro y'ibintu, abandi bakabahisha bakabimenya, ni intandaro yo gutangura gucanamwo, hama hagaca haba ikintu umuntu atateguye. Burya rero si vyiza. Nibaza ivyo vyabaye ukuri kurakenewe kumenyekana, mumva yuko hakiri igipfungu. Bamwe bagira bati bimeze uku, abandi uku. Rero iki kiganiro mwateguye ni ciza, cinda hamenye vyinshi, ntibona no kongana ko vyisi nabwana bimenye. Hari ivyo numvitiye mugabo dushobora gukorera ko n'ahandi kugira ngo dukinge amabi twagiye turacamwo ntibizosubire kuba mu gihugu cacu. Rero ico novuga kimwe gusa nuko igisirikare kigenda ahantu gitumweko, kandi kigenda kugaruka ni neza. Mvuge icuno munsi nzi ivyo hanyuma ivyo ntaravuka canke hakoramo ntimubimbatse. Icuno munsi mukabona gikoze nabi murampamagara, ivyo nzovyemanga. Murakoze.